Ndasubiye kubaramutsa mw'abanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu butungane, nivyo nyene tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzaja uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ewe Burundi warigorewe, Gerasi Ndabirabe ngo ubutungane burigenga mu Burundi. Ubu hariho umucamanza yoca urubanza rwa Bunyoni uko Ndayishimiye adashaka. Mu ntara hariho umucamanza yoca urubanza uko umukuru w'iperereza n'umukuru wa sentare badashaka. Ubutungane bwobaye bwigenga, Floriano Irangabiye akaba avundiye mu munyororo. Urubanza rwe abacamanza barubonye rwanditse nabo nyene barasinya. Christophe Sahabu arazira iki? Christian Butoyi apfungiwe iki ko wumva ubutungane bwigenga? Byagenze gute ngo umuntu azwi neza ko agwaye mu mutwe apfungwe yagirizwa kwica ababikira mu Kamenge, kandi bizwi ko bishwe n'iperereza rya General Adolphe Nshimirimana? Indiriza bakoze imyerekano be n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bapfunzwe nande? Gerasi Ndabirabe yoba azi urubanza RPC 100 rwaciriye gupfunga ubuzima bwose abantu 24 barimwo abaharanira agateka ka muntu, amenyesha amakuru, abanyepolitike n'abasirikare bose bahabwa igihano kimwe kandi batigeze baburana. Sentare idashoboye no kwerekana ico umwe wese yagirizwa. Abantu baheza umunyororo bakaguma bapfunzwe babivuga iki? Aha Gerasi Ndabirabe yofatwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, hariho umucamanza yamutunganiriza. Abantu ba mbere bishe ubutungane ni abategetsi. Nibyo abacamanza barikika mu kiza hageze imanza zisanzwe baca basaba ibiturire, ariko umushinge wa byose ni ubutungane bwagizwe igikoresho c'umugambwe umwe rudende CNDD-FDD. Ntitutemera kubaka ubutungane bwigenga kandi bwiteka, nta numwe akingiwe mu Burundi. N'aba bibaza ko ari abakuru ntibaze ejo aho uko hazoba hameze. Barabaze Bunyoni aya majambo nawe yahoze ayavuga ko ubutungane bwigenga ngaha mu gihugu c'u Burundi, none ariko arakorerwa ibintu bikomeye cane kandi biteye isoni. Twabateguriye intahe ikomeye cane irabana n'uburyo yerekana uburyo ki ubutungane bwapfuye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bugapfa buhereye hejuru kubera uburyo ki indongozi zo ku rwego rwo hejuru ziri mu mugambi w'ubutegetsi CNDD-FDD zikoresha ubutungane mu nyungu zazo bwite, kandi bikaboneka ko nyine aribo bishe ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Koko ubutungane burigenga mu Burundi. Intahe ya Sylvestre N'impagaritsi yari icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro muri 2015. Mu gihe umukuru w'inama nshingamateka Gerasi Daniel Ndabirabe aherutse kwemeza ko ubutungane bw'u Burundi bwigenga, dushimye gusubira kubasangiza iyi ntahe ya nyakubahwa Sylvestre N'impagaritsi avuga ingene sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza muri 2015. Iyo sentare yari igizwe n'abacamanza 7 bose bagenwe na Perezida Nkurunziza. Ntitukunze kuvuga ubwoko bw'abantu kuri no mboneshakure, ariko twihejwe ingene bijanye n'ikiringo ca gatatu bikunze kwambikwa amoko, dushimye gushirako ubwoko bw'abacamanza. Hari benshi baza gutangara babonye ko ibyo bigishwa ari ikinyoma gikomeye cane, kuko muri iyo sentare abahutu 3 kuri 4 ntibari bashigikiye ukwitoza kwa Nkurunziza, mu gihe abatutsi 2 kuri 3 bo bari bashigikiye uko Nkurunziza yitoza ubwa gatatu. Abari bagize iyo sentare bari 7: Charles Ndagijimana Hutu umukuru wa sentare, Sylvestre N'impagaritsi Tutsi cegera c'umukuru wa sentare, Salvatore Ntibazonkiza Hutu,
Benoit Simbananiye Tutsi, Pascal Niyongabo Hutu, Aime Laurentine Kanyana Tutsi, Claudine Karenzo Hutu. Naya Sylvestre Nimpagaritse. Mu mwanya wa mbere Sylvestre Nimpagaritse yibutse ingene muri sentare abacamanza bari bipfuza ko botokwigera babazwa ibijanye n'ikiringo ca gatatu, muri bo nta numwe yigera yerekana aho ahagaze kuri ico kibazo. Wa 2025 Ndamukiza 2015 umugambwe CNDD wemeje Petero Nkurunziza ko ariwe azewusurukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Abacamanza bariruhukije kuko bibaza ko ikibazo giheze batakikibajijwe. Bukeye kwa 2026 ukwezi kwa 4 2015 hatanguye imyerekano y'abanyagihugu biyamiriza ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Mu butegetsi batangura kwibaza ingene ico kibazo bozogisohokamwo. Twumve uko Sylvestre Nimpagaritse avuga ibyakurikiye. Igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 4 2015 mu gatondo niho haza ikete ry'abakenguza amateka 14 bose bo muri CNDD basaba sentare gutomora ico ingingo za 96 na 302 zibwirizwa shingiro zisigura. Izo ngingo zose zari zijanye n'ikibazo cyo kwitoza k'umukuru w'igihugu. Ingingo ya 96 yagira iti umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bose, atorerwa ikiringo c'imyaka 5, ashobora gusubira kwitoza irindi rimwe. Ingingo ya 302 yari mu gice kijanye n'ikiringo ca mbere c'inyuma y'intwaro mfatakibanza. Agace ka mbere kayo kagira gati mu buryo budasanzwe umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'intwaro mfatakibanza atorwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ziri kumwe, ku rugero rwa bibiri bya bitatu by'abagize izo nzego nyine ziri aho ngaho ziriko zirafata umwanzuro. Twese twari tuzi ko iyo ngingo yerekeye Petero Nkurunziza wenyine, ni ukuvuga ko babakenguza amateka 14 bari batubajije nimba Perezida Nkurunziza arekuriwe kwitoza ubwa gatatu. Ku igenekerezo rya 29 na Mukiza 2015 kumvikanye ko tuzoja mu mwiherero wo kwiga ico kibazo. Bukeye uwo munsi twawumaze dusoma ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha kuko ariyo ibwirizwa shingiro ryakomokako. Ku igenekerezo rya 30 Ndamukiza 2015 isaha 2 z'igitondo twahuriye ku ngoro iri kwibarabara ryitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore. Inama twayikoreye mu biro by'umukuru w'isentare Charles Ndagijimana uko twese twari indwi. Wenyine ubwiwe niwe yandika ibihavugirwa byose. Tugitangura yatubwiye ko twokora tunyarutsa kugira twirinde abo hava barondera kwivanga mu ngingo yacu, aho twari twibaza ko avuga ukuri. Umukuru wa sentare yategerezwa kubaza umwe wese muri twebwe aho ahagaze kuri ico kibazo. Niko guhera kuri Salvatore yari inararibonye muri twese, nawe asaba ko bikorwa uko bisanzwe bigenda. Duhere nyabuna kuri mushasha muri twese. Watanguye guhabwa ijambo yabaye Claudine Karenzo. Mwijwi rituje cyane akoresha amajambo asanzwe kandi yumvikana. Claudine yavuze ko dutegerezwa kwisunga amasezerano ya Arusha kugira dutahure ingingo za 96 n'ingingo ya 302. Yibukije ingingo ya 7 agace ka gatatu kayo masezerano muri protokole ya 2 ahanditse ko umukuru w'igihugu atorerwa ikiringo c'imyaka 5 kandi ko atarekuriwe gusubira gutorerwa ikindi kiringo kimwe gusa. Nta numwe arekuriwe kurongora ibiringo birenga 2. Ku bijanye n'ingingo ya 302 ibwirizwa shingiro yibukije ko iyo ngingo ihuye n'agace ka 10 k'ingingo ya 20 yo muri protokole ya 2 y'amasezerano ya Arusha. Gutyo abarerekanye ko iyo ngingo itari ukwayo. Charles yaciye amuhagarika kugira ntabandanye iciyumviro ciwe, amusubizamwo nk'umwana mutoyi. Nticabujije ko Claudine arangiza iciyumviro ciwe agira ati uku kwitoza kwa gatatu ntikwemewe n'ibwirizwa shingiro. Amajambo yiwe yakurikiwe n'agacerere kenshi. Nanje aho ndi ntangura guharura nti ico kimwe ku busa nicyo nyine kimaze kuboneka. Ijwi ry'umukuru wa sentare ryari ryamaze guhinduka hageze guha ijambo Aime Laurentine Kanyana. Aime na Claudine bose bava Ingozi ariko ntibasangiye ubwoko. Aime ni umututsikazi mu gihe Claudine ari umuhutukazi. Agitangura kuvuga gusa byaciye byumvikana ko Aime adasangiye icumviro na Claudine, ariko icantangaje muri byose ni ingene atajambo na rimwe rijanye n'amategeko yigeze akoresha. We yavuga ngo abari mu myiyerekano bakorana n'abafroderi abasenfede bari baheruka
aherutse kwiyamiriza ikiringo ca gatatu, akongera ko imyiyerekano ikaze mu makaritsiye agwiriyemwo abatutsi. Yaguma avuga iby'amoko ku buryo natanguye kwibaza ubwoko bwiwe bw'ukuri ubwo ari bwo. By'ukuri ntaco yigeze avuga ku kibazo twari twabajijwe, ntaco yigeze avuga ku masezerano ya Arusha canke ibwirizwa shingiro. Mu mutwe nca ndaharura nti kibaye kimwe ku kindi. Uwakurikiye gufata ijambo yabaye Pascal Niyongabo, nawe ni umuhutu ava mu Kayanza, intara yari muzo Nkurunziza yakunda cane. Natunguwe numvise amajambo yavuze, ubundi nari naramuzi nk'umuntu yubaha cane abakuru. Nta byinshi yavuze, we yahagaze ku mategeko gusa. Ubwiwe ingingo ya 302 y'ibwirizwa shingiro nta ruhusha na rutoyi itanga rwo gukora ikiringo ca gatatu. Yerekanye ko ijambo external ryakoreshejwe muri iyo ngingo riterekeye ibitigiri by'ibiringo, ahubwo ko ryerekeye ingene umukuru w'igihugu yatowe mu kiringo ca mbere. Aca arangiza agira ati amasezerano ya Arusha yatomoye neza ko ata mukuru w'igihugu n'umwe azorenza ibiringo bibiri. Nanje aho ndi ntibibaye bibiri kuri kimwe. Uwakurikiye yabaye Benoît Simbararikiye, umututsi yari yagenywe muri 2009. We amajambo yiwe yarimwo igipfungo gikomeye cane. Byarumvikana ko adashaka kurwanya ikiringo ca gatatu, ariko kandi bikumvikana ko atagononokewe. Ibintu yahavuga byari bimeze nk'umuzingi utagira iyo uja. Ntiyabaye nka Emero atavuze amategeko, we yaravuga ingingo ya 96 ariko ntiyacisha mu kanwa ingingo ya 302 canke amasezerano ya Arusha. Yageze aho Salvatore yumva ashavuye, aramubaza ati tomora aho uhagaze, nego canke ni oya. Benoît ntiyigeze atomora, byarangiye ari igipfungu. Aho ndi nti birabaye bibiri kuri bibiri. Wa gatanu mu gufata ijambo yabaye Salvatore Ntibazonkiza, umuhutu yegenwe muri 2009. Niwe yari nararibonye kuturusha twese, ibyumviro byiwe twarabyumvaha cyane. Agitangura kuvuga yazanye ibyumviro byerekana ko umukuru w'igihugu atarekuriwe gusubira kwitoza. Nawe aributsa ko ingingo ya 96 ihuye n'ingingo y'indwi y'amasezerano ya Arusha. Protokole ya kabiri ingingo ya 302 nayo ihura n'ingingo ya 20 y'amasezerano ya Arusha. Yerekanye ko amasezerano ya Arusha yateguye byose, ko amahoro yagarutse mu Burundi kubera ibyumvikanywe muri ayo masezerano, ko dutegerezwa kuyakingira bene ibwirizwa shingiro. Niho yaca yibutsa ingingo y'8 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko amatora ashobora gukorwa n'abanyagihugu bose canke agakorwa n'abaserukira abanyagihugu. Aca arangiza avuga ati amatora ya 2005 yakozwe n'abaserukira abanyagihugu kandi yuguruye ikiringo ca mbere ca Petero Nkurunziza. Aho ndimba ndaharuye nti 3 kuri 2. Nanje mba ndashikiriwe. Nabanje gukora icegeranyo kigufi cy'ibyari bimaze kuvugwa, nderekana ko ibyo Claudine, Pascal na Salvatore bari bavuze ari byo bihuye n'amategeko. Narerekanye ko ikibazo kwagira twige cari caramaze kwishurwa n'amasezerano ya Arusha mu ngingo ya 7 agace ka mbere. Narasubiriye ndashimangira ko twari dufise ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha, kandi ko ariyo twategerezwa kwisunga kugira dutahure ibyo ibwirizwa shingiro rivuga. Nuko ku byiyumviro 6 byari bimaze gutangwa, 4 ntibyari byemera kwitoza kwa gatatu kwa Perezida Nkurunziza. Aho twari tugeze isaha 4 z'igitondo, umukuru wa sentare niwe yari aramukiwe. Umwanya wose twamaze tuvuga, we yari ku mashini yandika. Hamwe yarafata itelefoni kumbure yakandikira bamwe muri twebwe abagabisha. Agitangura kuvuga yaciye aja ku mvo za politiki. Dutegerezwa kugaba kubera tugira dufate ingingo ihambaye kuri kazoza ku Burundi. Niyo mpamvu nshigikiye kino kiringo ca gatatu. Nifuza kubasaba ko kocita ikiringo kidasanzwe. Ntaco yigeze avuga ku ngingo ya 96 na 302. Mu bisanzwe hari gukurikira ko duharira ibyumviro byatanzwe kugira turonke aho duhuriza, ariko ntibyashoboka. Twari dufise ibyumviro ataho bihurira, kuko bamwe bakoresha ibyo amategeko avuga, abandi bagakoresha ibyumviro bya politiki. Nuko tuguma ari 3 bashigikiye ko umukuru w'igihugu yitoza ubwa gatatu, na 4 badabishigikiye na gatoya.
inyuma y'isaha zitandatu umukuru wa sentare yadusabye ko tugira akaruhuko ariko twagumye ku kazi nawe aca ariyugarana mu biro atangura gutelefona ntitwamenye abo yahamagara twasubiriye kugaruka amasaha agiye ariko naho nyine birananirana ko twumvikana twahavuye twumvikana ko twobandanya bukeye kuva isaha 2 z'igitondo umukuru wa sentare yatwemereye ko azoza azanye icegeranyo c'ibyo twashitseko byose isaha 1 y'ijoro niho twasezeranye turataha jewe nataha mu Karama mfata imodoka ndagenda ngeze ku Mutakura telefone irampamagara nditaba sanga ni Charles Ndagijimana yansaba ko ngaruka ku kazi ndamubwira ko bwije ariko arashimika ko subiye narasanze ariko mwe na Aimé Laurentine Kanyana mu biro niho yangabisha wakoze ibidakorwa urahejeje guhemukira umukuru w'igihugu ibi bintu birashobora kugukwegera ibikomeye nk'umugenzi ndagusabye uhindure aho uhagaze Aimé nawe nyine ntako atagize ngo ampinduze icyumviro nabaye nk'ubemereye ndabasaba ko hamwe bukeye bawusubiramwo ibyo bahejeje kumbwira bakabivuga imbere y'abandi ko nanje nzogerageza guhindura ibyumviro nashaka uko ndahava ndonke n'akanya ko kumenya ko n'abandi bariko babagira gutyo navuye isaha 3 z'ijoro ndananka ko bampa abapolisi bamerekeza ngeze muhira niho telefone yasubira kuhamagara umugabo ntazi avuga ko akora mu iperereza ambwira ngo muriko murakinira kuri kazoza k'igihugu ndamubajije wari we aca arazimya mu nyuma narahamagawe n'abandi benshi bampanura nk'abagenzi ariko hose nkaguma mbaza wababwiye ibyo twavuze ariko bakampa inyishu zidatomoye nk'igice cy'isaha 5 z'ijoro niho nahamagarwa n'umundi we yavuga atera ubwoba arakankama arantuka cane narumva ko ijwi ndarizi nca ndamubwira nti murihenze generali nawe anyishura ngo ninde yakubwiye ko ndi generali aca arazimya ndazi neza ko yari generali ndakugarika umugenzi w'umukuru w'igihugu akaba n'umugenzi wa generali Adolphe Nshimirimana aho niho natahuriye ko ibintu bikomeye ca ndahamagara Charles Ndagijimana kugira ndamumenyeshe iterabwoba nariko ndagirirwa kandi ko ibanga ry'umwiherero w'abacamanza ryamaze kumeneka numvise Charles adatangaye ahubwo nca numva mengo na wa mugenerali bari kumwe iryo joro naragerageje kuryama biranga isaha 10 z'ubuca nca ndimura umuryango ndawujana aho bita kuri centre communale Mwirohero iruhande y'ibiro by'umukuru w'igihugu Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 5 2015 turi ku wa mbere Rusama ariko nta munsi mukuru w'abakozi uriho nkuko byahora bigenda abantu bose batekewe n'ubwoba ubuzima busa n'ubwahagaze hose isaha 2 z'igitondo niho nashikira abagenzi banje ku kazi sanga biraboneka ko nabo baraye bataryamye Pascal na Salvatore barambwiye ko nabo baraye baterwa ubwoba Claudine we yaboneka ameze nk'ikigigi twese ntitwari dutekanye na gatoya niho twasubira gukoranira mu biro by'umukuru wa sentare icambere twashotse tubona nuko cacegeranyo c'umwiherero twari twaraye dukoze kitari akozwe wamengo ibyo twaraye dukoze byose byagwijwe n'ubusa Charles arafashe ijambo twumva umengo ashaka kwihuta cyane bagenzi ni munyumvirize imbere yo kuba abacamanza turi abavukanyi turi abarundi ndazi neza ko twisunze amategeko bitoshoboka ko twemera ikiringo ca gatatu ariko turi abana b'u Burundi kandi turabukunda hamwe twofata ingingo ko umukandida wa CNDD adashobora kwitoza twoba dutaye igihugu mu kaga twese murazi imbonerakure zoca zija mwibarabara intambara yoca itangura ibara ryoba riguye Pascal acara mwishura ko igihugu camaze kwinjira mu ngorane ahubwo ko ikiringo ca gatatu arico cyo kwijiza igihugu mu ntambara mu gihe ari twebwe dushobora kubihagarika aca amusaba ko azana nyabona icegeranyo yari yaraye atwemereye kiri hehe kizane ako kanya tuba turasubiye mu mpari kugaruka nziza canke mbi zigingo twofata Charles aca tubaza ikibazo cyatuhungabanije twese ati bega noreka naho twandika ico cegeranyo twese duca turabana twabona umengo harabonetse akabeho gakomeye cane
Salvatore niho yaca azana iciyumviro c'ingene twokingira ishusho ya sentare, yavuga ko twokwiteza utunyoni tukareka gufata ingingo tukaguma twiyumvira gushika itariki 9 Rusama ikagera, umunsi abakandida bategerezwa gutanga amadosiye yabo. Nanje ndiyumvira nti tubikoze gutyo tuzoba twiyatse ijambo ryo kugira ico tuvuze, maze ikibazo kirengane ataco tukivuzeko. Benoît nawe aca arafata ijambo. Abantu bahanuye umukuru w'igihugu n'abakenguzamateka kuzana iki kibazo iwacu barabahenze cane. Iki si ikibazo c'amategeko, ni ikibazo ca politiki. Simbona impamvu bakituzaniye, inama nshingamateka niyo yari kugiheza. Aho ntangura kwibaza nti mbe yamwe Benoît nawe agira ahindure aho ahagaze aze ku ruhande rw'abatemera ikiringo ca gatatu. Aimé Laurentine ntiyatevye gutangura akengera ati ibyo muriko muravuga ntitubirekuriwe, byitwa déni de justice, kwanga gutanga ubutungane. Mu gihe batwituye biciye mu mategeko, natwe dutegerezwa gusohora ingingo kandi mu maguru mashasha, kandi tugasohora ingingo ikiza. Charles aca arasubira arafata ibintu mu minwe, ariko akaguma azana ivyumviro bituma tudashobora kugera ku cegeranyo cacu. Kira mwanya twabona aguma asohoka kwitaba telefoni na Aimé Laurentine kwari uko nyine. Niho twaza tubona Charles yadukanye impapuro zibiri ati iki ni icigwa cakozwe n'umuhinga akomeye cane w'umubirigi ku ngingo ya 96 n'iya 302, casohotse muri 2012 kandi kiravuga neza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza gishoboka. Hinja ndabifotore mbibereke. Umuhinga yavuga nari ndamuzi yari uwitwa Vadiste, n'icigwa ciwe ndakizi, ndibuka ko avuga ngo ingingo ya 302 byoshoboka ko yemera ikiringo ca gatatu mu gihe twoba twihojeje amasezerano ya Arusha. Byose byari byugarariye ngaho nyine mu gihe twokwihoza amasezerano ya Arusha. Kubwanje ico cigwa ntaco cashobora guhindura kubyo twari twavuganye. Nuko Charles araduhaza za mpapuro, yaboneka umengo ariruhukije, aca arasubira yicara kuri ya mashini yiwe. Niho nabona ko yari afise rubanza ruheze mu mashini. Ibyo twavuga byose kwari guta umwanya, rubanza ruzosohoka kwari utwaramaze kwandikwa. Ariko umukuru wa sentare yategerezwa kuguma yigirisha ngo atwereke ko turiko turiga ikibazo. Niho yatubwira ko yatoye inyishu nziza izonezeza bose. Abari mu myerekano tutubaha inyishu ikingira amasezerano ya Arusha. Nkurunziza nawe turamuha kwitoza ubwa gatatu. Pascal niwe yamwishuye ubwa mbere, mbe burya udufata nk'ibijuju? Ngaha ni uguhitamwo ibwirizwa shingiro canke ikiringo ca gatatu. Ni kimwe gusa muri ibyo bibiri, ntushobora kuronka byose. Nimba ushigikiye amasezerano ya Arusha, uca ushigikira ko ibiringo bidashobora kurenga bibiri. Tugeze isaha 8 tubandanya kuganira ibintu bimeze nk'igipfungu gikomeye cane. Claudine niwe yasabye ko duhagarika gato. Tumaze iminsi duharira. Iminsi 2 iraheze ntabona umwana, kandi arankeneye, birakenewe ko nja kumwonsa. Ndibaza ko bari babivuganye n'umukuru wa sentare kuko yaciye amuha imodoka yiwe ngo agenda wonse umwana. Twategerezwa guca duhagarika kuko ntibirekuriwe ko dufata ingingo tudakwiye. Niho twaba bayabaya mu micungararo. Charles na Aimé nabo basubira kwiyugarana mu biro by'umukuru wa sentare, aho bavugaga nyine ibintu bitandukanye. Twagiye kuri Marte Hotel, ikibanza ciza kitari kure ya sentare. Turatuma ko ibyo kunywa n'ibyo gufungura. Pascal niho yanyegera aranyongorera ati nyakubahwa Vice President, ntuze gutangara niwabona duhinduye aho duhagaze. Turarembye n'iterabwoba riguma ryongerekana, ubuzima bwacu burabangamiwe cane, nta kundi dutegerezwa guhindura kugira ngo dukize agatwe. Naramutahuye, ahubwo ntangura kwibaza ko iterabwoba rishobora kuba rinakomeye ku bacamanza b'abahutu kurusha kuri twebwe. Byanatumye nibaza impamvu kuva mu gatondo Claudine atigeze avuga ijambo na rimwe. Nta nkeka nawe ryari iryo terabwoba yari amaze kugirirwa. Ariko njeho nibwiye nti uko bigenda kose sinshobora guhindura icyumviro canje.
Icyo gihe byarananiye gufungura, Charles we yaguma atera inkuru rwose aryohewe. Avuye kwitaba telefoni yamaze ko umwanya munini arambwira ati uyu munsi turabiheza, ndaza kubaha ca cegeranyo, ubu ndafise byose biranditse. Naciye ninyabya gato ngenda gukura umuryango kuri centre communale ndawujana mu ihoteli inyegeye mu Bwiza. Isaha imwe y'ijoro twarasubiriye turakorana kuri sentare twese turushe cane. Aho hari haciye isaha Charles aguma ampamagara agasakisaki kw'iterefone. Nabaye ngishika aca arasohora ikintu canditse. Nari nibaza ngo ni ca cegeranyo c'ivyo twashitseko. Ngeze ndaraba nsanga urubanza rwose rwaraheze kwandikwa. Urubanza ruvuga ibihushane n'ibyo twavuze mu mwiherero. Ntiwari ukiri umwanya wo guharira ahubwo wari uwo gusinya. Charles yazahejeje gusinya ashaka ko ari njyewe nkurikira. Niko kumpa urwo rupapuro n'ijwi ry'umutegetsi ngo sinya. Soma hanyuma usinye. Sinye iki? Njyewe ngibyo ibidashoboka. Wibagiwe ko wabaye mu mwiherero utegerezwa gusinya. Sinshobora gusinya kubera ingingo yafashwe ataho ihuriye n'ibyo twavuze. Aho rero nari ncizeye ko abo dusangiye ibyumviro nabo baza kwihagararako. Charles arandaba n'igitsure cyinshi ngo woba ukeneye kumenya uwundi atagishikikiye iyi ngingo keretse wewe. Agacerere kenshi nza mbona abandi bacamanza bacuritse imitwe. Aho niho naboneye ko byose byahindutse, ko nsigaye ndi njyenyine, ko ubuzima bwanje bwinjiye mu kaga gakomeye cyane. Nca ndahaguruka ntera ntumbera umuryango. Charles arantangira tuba nk'abahanganye. Ndashobora gusohoka ko njyewe nanse gusinya? Oya, sinshobora kwemerera gusohoka. Erega ntiwantahuye, njyewe nta kibanza ngifise ngaha, ndagiye. Byari ibintu biteye isoni tuguma ngaho duhanganye gutyo imbere y'abandi bacamanza batanu bajumarariwe cane. Salvatore niwe yagerageje gutora umuti ati nimba Sylvestre adashaka gusinya ntushobora kubimutegeka, ahubwo reka igikorwa co gusinya tugiraze bizobe iby'ejo. Umukuru wa sentare aca arungurura umuryango mbere tugenda tujanye. Niko kumbaza, biracakundaho ko tuvugana? Nta na rimwe ndigera ndabyanga. Duca tujana mu biro bya Claudine arambwira, Sylvestre urazi ko uri umugenzi aha hantu, uhagabire aba bantu bavuye mu ishamba, wewe ntubazi. Tomora uriko utinya nde? Uramuzi? Impa akanya mbanze niyumvire, ubu numva ndushe rwose. Reka tuzovugane ejo mu gatondo. Reka mbanze ntahe muhira. Uriko urambesha, ndazi ko utakiba iwawe. Warahimutse. Reka nguhanure, uriko urihenda bikomeye. Mbe wosanga ari wewe uriko urihenda, nawe bizagenda gute? Isaha 4 z'ijoro zije mbonye ndashitse ku ihoteli. Umugore arambwira ko Kora Charles yahejeje kumuhamagara amubwira ngo umugabo wawe ararushe cane kandi agiye kuba mu ngorane zikomeye, na njyewe sinzi ko zizonsiga. Gerageza muhanure atuze, raba muhinduze ibyumviro. Ariko maze kumusigurira uko byifashe ambwiye ko ndi umukuri. Nawe yari asanzwe ari umucamanza muri sentare y'iyungururizo ya Bujumbura. Kumva ashigikiye byampaye izindi ngufu zikomeye cyane. Iryo joro nagumye ndonka abantu benshi bampamagara, bamwe bantera ubwoba, abandi banyinginga nk'abagenzi canke inshuti. Ariko ingingo yanje nari namaze kuyitamwo kandi nari ndayishimiye, aribyo byampa amahoro mu mutima. Kw'igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 5 2015 no kw'igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 5 2015 ndazi ko iminsi igiye kuza itazoba yoroshe. Ntegerezwa gutora ingene nkingira umuryango, ntegerezwa kubahungana bose, umukenyezi wanje n'abana 5. Iki ndazi ko ari ikibazo cyo gupfa canke gukira. Icambere cihuta nuko badatora iyo turi. Kugira ndonke umwanya wo kwitegura, ntegerezwa kubaryosha bakibaza ko turi kumwe. Charles we aguma ampamagara akanya kose, yongera andungikira ubutumwa muri telefoni, aguma asaba ko noja kuri sentare gusinya. Nanje nguma ndamuryosha ndamumwereka ko nahinduye aho mpagaze, ko kuwa mbere nzoza gusinya. Aho rero kuwa 6 niho nyine umunsi wari ugeze. Gushika aho nta numwe yari azi iyo turi, ariko kubera gutinya ko hari uwo hava atumenya, narasubiriye ndimura umuryango ndawujana mu nzu yo gukota yari ku Mutaga Nova. Aho hose naguma ndiko ndapanga uko ndi buhungishe umuryango. Ntikwashobora kuduga mu ntara zo haruguru
kuja hanze nabyo nyine ntibyari byoroshe kubera umugore n'abana batagira pasiporo, niho nabona ko atahandi nshobora kubajana hatari mu Rwanda, niho narondera abo nizeye turabitegura neza. Telefone ntiyampa agahwengwe yaguma ihamagara, uri abagabisha, uri abatera ubwoba ko bazica umuryango wanje, harimwo abo namenye amajwi kandi nzi neza ko atakinya bogira co gushira mu ngiro ibyo bavuga. Charles yarasubiriye arampamagara afise umukenyuro mushasha, niwemera ugahagararira inyungu z'igihugu, umukuru w'igihugu ntazopfa akwibagiye. Aho naratahuye ko bariko banyemerera ubundi burusho, ingabire kumbure n'igiti muri leta. Mu nyuma ho yageze ku rugero rwo kunyemerera amafaranga nari kuja gutora ku biro by'umukuru w'igihugu canke mu biro by'icegera ca kabiri c'umuyobozi w'ibanki y'igihugu BRB. Wamengo ni jewe ntegerezwa no gushinga igitigiri noba nshaka. Aho natahuye ko wari umutego kugira bambone hanyuma bankoze ico bashaka. Nagumye nerekana ko byose ndiko ndabyemera. Igihambaye kuri njewe yari ko batamenya aho ndi. Kw'igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatanu 2015 imyiteguro yose twari twayirangije, twahagurutse n'imodoka zibiri. Umugore n'abana bagiye imbere mu modoka yacu, nanje nagiye mu modoka ikurikira ya taxi. Dufata ibarabara rya Cibitoki Mabayi tubandanya ku mupaka w'u Rwanda. Tugeze ku mupaka aho bita Ruhororo, navuye mu modoka nari nateguye ko ntanga amahera bakatureka tukarengana, ariko ntibyakunze. Mu gihe nari nkigerageza kumvikana nabo ku mupaka, niho nabona haje imbonerakure umengo ziratwiketse, hirya mbona abasirikare baje badutumbera. Ico nakoze nasimbiye muri ya modoka y'umuryango ndayinyonga, nca ndagonga ibariyeri ndayimena, mbandanya niruka ntumbera u Rwanda. Zambonera kure n'abasirikare baragerageza kwiruka ngo badufate, ariko tumaze kujabuka uruzi ruha ntaco bari bagishoboye, kwari tugeze ku ruhande rw'u Rwanda. Abapolisi b'u Rwanda barasohotse kubera urwamo bumvaga nyine, baraza babugurura bariyeri, turasohoka twinjira igihugu. Sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yahavuye isohora ingingo yayo. Izina ryanje ririko mugabo nta mukono wanje uriko. Ni ingingo itangaje itangura ivuga neza ibyo twavuganye mu mwiherero wo kuwa 30 Ndamukiza 2015, ariko igaheza yemeza ko Perezida Nkurunziza arekuriwe kwitoza. Sylvestre Nimpagaritse n'umuryango we baba mu gihugu c'Ububiligi kuva muri Nyakanga 2015. Bagenzi we bashigikiye kiringo ca gatatu bahavuye bashimirwa na Nkurunziza. Charles Ndagijimana iruhande yo kuba umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro, yahawe kurongora inama nshingamatwaro ya Braludi, aho yaserukira leta y'u Burundi. Bitabaho ko umucamanza wo ku rwego rwo hejuru nk'uwo yongera akaja guserukira leta kandi ari inzego zitandukanye cane. Ariko kari agashimwe kuko muri ayo mabanga yahembwa amadolari ibihumbi 30, ni kuvuga yarenga miliyoni 60 z'amarundi. Aime Laurentine Kanyana yari yafatanije na Charles Ndagijimana gufuruguta ibishoboka byose ngo ikiringo ca gatatu cemerwe na sentare, nawe yagenwe kuba umushikiranganji w'ubutungane muri ico kiringo cose c'imyaka 5. Kanyana ntiyigeze anyeganyezwa, gutyo aba abaye umushikiranganji w'ubutungane. Yamaze umwanya munini muri ayo mabanga kuva Uburundi bwikukiye. Benoît Simbananiye nawe yahawe gusubirira Sylvestre Nimpagaritse nk'icegera c'umukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Petero Nkurunziza we yararonse ikiringo yarwaniye, ariko umutima wiwe uhagarara gisigaje amezi 2 ngo kirangire. Ibyawuhagaritse ntibirabwirwa abarundi kugeza ubu ngubu. Ikiringo cakwezwe amarira menshi mu gihugu, ibihumbi amajana by'abarundi barahunze igihugu, ibihumbi by'abarundi barishwe, abandi barabuzwe irengero, abakenyezi n'abageme barafashwe ku ngufu. Amabohero yaruzuye inzirakarengane, igihugu carafatiwe ibihano, ubutunzi bw'igihugu bwaratabagaye ku buryo bukomeye cane. Imirwi y'abarwanyi yarasubiriye kubaho, amagorwa n'amarira biruzura mu miryango kubera ukwikunda k'umuntu umwe, kubera sentare yayinaniye kuvuga
bakavuga ukuri. Nyuma y'imyaka 6 niho muri Munyonyo 2021 sentare y'iyungururizo y'umuryango wa EAC yemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi be n'amategeko y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Ariko sentare yagiye kuvyemeza ikiringo caramaze guhera. Nimba muri sentare ikurira izindi habera ibintu nk'ibi, ni gute twokwitega ubwigenge bw'abacamanza mu yandi masentare? Ntiharambe abacamanza b'intwari nka Sylvestre Ntimpagaritse. Ese Imana yotubwiriza abagabo nk'abo mukumbure ubutungane bw'u Burundi bwokira? Ni ukuri bwakira, ariko igitangaje nuko nyine ubungubu ubutungane bukoreshwa n'abo hejuru kandi bakabukoresha mu nyungu zabo bwite, ariyo mpamvu ubutungane budashobora gukira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya abo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.